Turabaramukije mwese muriko murakurikirana imbonesha kure yanyu Zuka TV. Uko musanzwe mubimenyereye iki ni ca kiganiro cacu ku gatumba. Uko rero bisanzwe jewe ndagihagarariye niyo nkuru Meshaki. Kuri no musi rero twaramutse dutemberera dushikira umworozi adasanzwe kandi asanzwe afise n'ubuhanga budasanzwe mu bijaniranye n'uburimyi n'ubworozi. Akaba ari Sabiyumva Jackson mushobora kwidondora abariko baradukurikira. Murakoze cyane ku makanya nkuko muje kubivuga nitwa Sabiyumva Jackson nkaba ndumurimyi mworozi ariko haruhande yo kuba norora nkaba nongera nkarima nsanzwe nabifisemo n'ubumenyi kuko narabikurikiranye cyane ndavyiga ina mpamvu byanyoroheye no kubishira mu ngiro mbere n'abashoboka nkabafasha kugira nabo babishire mu ngiro. Rero ndabashimiye cyane kuba mwiyumviriye kutugendera uyu munsi. Rero uno munsi twashitse hano iwawe turafise ikibazo twifuza yuko muza kudufasha kwishura kugira ngo n'abariko baradukurikirana baronke umuco. Bisanzwe dusanzwe tuzi yuko mu gihugu iwacu cy'u Burundi gitigira kinini c'abantu babeshejeho n'uburimyi n'ubworozi. Mugabo no munsi rero turaza guhagarara cyane cyane ku bworozi. Ego. Kibazo rero cacu dufise niki? Ni gute abantu bokora ubworozi bwunguka? Mushaka kutubwira ubwa mbere rero none iyo umuntu avuze ubworozi bwunguka no kuvuga iki umuntu yotahura iki? Ego. Murakoze cyane kumbaza ico kibazo. Mu bisanzwe nkuko mubivuze aborozi benshi ngaho iwacu canke se n'ahandi hirya no hino baja mu korora bakeneye inyungu. Baba bashaka kunguka. Ariko benshi birangira ya nyungu batayironse. Kubera imvo zitandukanye tugira tubabwire kumbure bo kwisunga kugira ngo bishoboke bakore ubworozi neza bushobore kubaha inyungu kandi bushobore no kubateza imbere. Rero ni iby'ukuri aborozi benshi kandi bose borora bakeneye inyungu. Ariko kugira iyi nyungu bayishikeko hari ikintu babura. Ico kintu babura rero nico gituma babura uyu mwimbu, bigaca bituma ubworozi bwabo ataco bubamarira. Bagakoresha uburyo bwinshi mu korora ariko bikarangira atanyungu bashikanyeko. Hariho rero ibintu bitandatu dushobora kuvuga bishobora gutuma aborozi bunguka kandi bigatuma abakora ubworozi bose batera imbere bikagira ico bibafashije bo ubwabo n'imiryango mbere n'igihugu. Rero ivyo bintu bitandatu ni ibihe? Reka mpere ku cambere. Hariho ikintu cambere bisaba ko umworozi imbere yuko yorora abanza kwibaza, abanza kwigako icambere, mbega ngomba norore iki? Ko tuzi ko ari ibyororwa byinshi. Hari inkwavu, hari inka, hari ingurube, hari impene n'ibindi byinshi. Umworozi ateza kubanza kwibaza ubwoko bw'ubworozi ashaka korora. Ico rero amaze kucibaza akagitorera inyishu akiyumvira ati je ngomba norore inkwavu bona karorero canke ngomba norore inka bona karorero. Ikiba gisigaye rero arico kintu kigira kabiri muri bya bintu bitandatu. Igikurikira, mbega ubu bworozi nshaka korora ndabwubakira gute? Ndabutunganiriza gute aho butegerezwa kuba? Uko bubakira inkoko siko bubakira impene. Rero ubu bworozi bwawe uca wicara ahantu kibaza ati mbega nubaka gute? Kubaka rero bijanye no kumenya n'akarere ushaka kubakamo akarimo. Ko dufise uburere butandukanye
hari ahashushe n'ahakanye, ukamenya akarere uherereyemo nabyo bica bigufasha ukuntu ushobora kubakira bya bitungwa ushaka korora. Dufata akarora nko ku nkwavu, kuko nizo turiko turabona ngaha muri uyu mwanya. Turabona ko musanzwe ufise ego iyororero ry'inkwavu. Tuvuge nk'ubu ushaka korora inkwavu, bisaba kubanza kwiga ukuntu uzubakira kugira zibeho neza. Akarorero, inkwavu zishaka ahantu ziba ku buryo amaganga yazo ataguma ahantu ziba, abonetse aca ava aho hantu urukwavu cyangwa inkwavu zisanzwe ziba. Mw'ico gihe niyo mpamvu ubona mu kubaka duca dukoresha ubuyungiro, kuko iyo ruganze amaganga yago aca akoroka, bigaca bituma ahantu haguma hari isuku nabwo bworohewe cyane. Igikurikira, murabona ko kubaka dukoresha imbaho n'ubuyungiro, ariko si byo byonyine dushobora gukoresha. Turashobora gukoresha imigano, turashobora gukoresha ubuyungiro nk'uku, turashobora gukoresha n'amafera beto, bivana n'uburyo umuntu afise. Ariko icyo cyose umuntu araciga yihweje ahantu aherereye, n'uburyo ashaka korora, n'uburyo ashaka kunguka. Ntushobora kureka kubakira inkwavu ngo nuko utarosa akayungira, kandi uzi ko aha hari akayungira ushobora kuhasasa n'imigano, cyangwa ukahasasa ibibobo bimwe bakura ku bigazi, bahejeje gukura kijya mikubuzo ku bigazi, bijya bintu basigarana nabyo nyine ashobora kubikoresha ukabisasa ahantu mubona twashize akayungiro. Aha ni hamwe aka n'akayungiro dukoresha kugira ngo inkwavu zibeho neza. Rero aha hari akayungiro, ushobora kuhashira imigano, ushobora kuhashira imisuna, ushobora kuhashira ibibobo bimwe bakura ku bigazi. Rero ukabisasa ko ngaha, ukabiryamikako neza udashize ko akayungiro, kuko akayungira nk'akarorero metero y'akayungira ubu ni 13,000. Ariko ukoresheje nk'iyo migano uza gusanga nk'imigano y'2,000 ikoze akakumba mubona. Ikindi ku nyubako aha mubona hari isashe, benshi bahashira amabati. Ushaka kuhashira amabati, ushaka kuhashira ihema, ariko ubu n'uburyo bworoshe kandi bukoreshwa neza. Yisashe nasanze ishobora kumara umwaka urenga, hama igahera nkashira ku yindi. Ariko amabati nayo nyine yarambye, kubera aya maganga y'inkwavu arimo acide nyinshi cyane itorohereza ikintu c'icuma. Amabati acamara nk'umwaka umwe n'inusu, yarambye amara nk'umwaka, hagati y'umwaka n'imyaka 2. Ariko isashe canke ihema naho yomara umwaka umwe gusa, hanyuma ugashira ku yindi nta ngorane. Ikindi ngaha ntarakora, kuko urabona hari ibyo ntarashirako. Ahateza kuba ko umureko negeranira nshirako wegeranya amaganga, kugira ngo nayo dutangure tuyakoreshe mu buhinga bwayo, kuko turayakoresha nk'ifumbire canke se gupompa ibiterwa bigwaye. Rero iki kintu kigira kabiri kirakomeye, kuko wubatse nabi bituma bwa bworozi bwawe atanyungu bugushikanako. Niyo mpamvu rero teza kwiga neza ukuntu wubakira ibitungwa byawe. Nimba utabishoboye ukabaza bashobora kubigufashamo, barahari bakakwereka ukuntu wubaka wisunze ukuntu wahisemo ibyororwa ushaka korora. Rero iki cy'inyubako cyo gutunganya ahantu wororera, cyo gutunganya ukuntu worora kirakomeye cyane. Abantu benshi ntibakwiye kugisiga mu gihe bariko barategura imigambi yabo yo korora. Ikigira gatatu rero muri bya bintu bitandatu, ubwa mbere twavuze ko uhitamo ubwoko bw'ibitungwa ushaka korora. Ubugira kabiri twavuzemo ko utunganya neza inyubako wisunze ibitungwa ushaka korora ibyo ari byo. Ubugira gatatu rero, ibyo bibiri byose uhejeje kubitorera umuti, uca wibazana
mbega ibi bitungwa sinzobigaburira? Nimba nzobigaburira iki? Ico rero kiri mu bintu aborozi benshi batibaza. Uteza kumenya ukuntu ugaburira ibitungwa vyawe, ukamenya ingaburo bikeneye kugira bivyibuhe, kugira bigire amagara meza, kugira bikure mu gihe gishoboka. Ibyo byose ni ibintu uteza kubuzi. Tuvuge nk'ubu uhisemo korora inkwavu, bya bintu bibiri bya mbere wabitunganije, wabonye ubwoko bw'inkwavu worora, wahejeje kubaka nk'uko umuntu twubatse, hageze ko ugaburira. Inkwavu zirya ubwatsi, nibyo, kandi zirya ibyo twita granire. Izi nazo ni granire, zimwe ko ndababwira zishobora guhereza inkwavu mu gihe tutazihaye ubwatsi. Abonye ko inkwavu zirya ubwatsi, zirya granire, zirya provande. Niyo granire rero dukora dukoresheje ibintu bitandukanye, harimo amasondo mayisi, amasondo blé, amaturiko n'ibindi byinshi. Tuvanga neza, tugashira mu mashini kugira ngo zisohoke zimeze uku ubona zimeze. Nibyo twita provande. Havuyemo ubwatsi, ibi bindi bibiri mvuze tubigura ku isoko. Tugenda tukagura amaturuto y'ipampa canke y'ibigazi canke y'isoya, tukagura mafu y'amafi, tukagura amasondo mayisi canke amasondo blé n'ibindi byinshi, bivana na formule ushaka gukoresha uko itunganijwe. Ugaca ubivanga neza byose ugashira mu mashini yabigenewe. Umaze gushira mu mashini rero yabigenewe, ikisohora ibyo twita granire, mwazibonye zimwe twabereka. Rero iyo bidaciye mu mashini ukabiha inkwavu bitaciye mu mashini, nibyo twita provande. Rero ico uri umworozi w'inkwavu ukacibaza imbere yuko worora, ukabanza ukamenya ico inkwavu zirya. Mbega ziriye ubwatsi igihe kinini, umwimbu uzoba ungana gute? Ziriye yagranira igihe kinini, umwimbu uzoba ungana gute? Ukamenya rero kuntu utunganya neza imfungurwa z'ibitungwa byawe. Ico ni ikintu bisaba kumenya imbere yuko worora. Ikigira kane, ntabaciriyemwo, hano twatanze akarorero k'inkwavu kuko nazo tubona ngaha hafi yacu. Yego. None avuze ngo umuntu ariyibaza ubwoko bw'itungwa yokorora. Harya rero n'inkwavu nazo zirafise ubwoko butandukanye. Yego. Nagira umuntu apfuye urukwavu aguze nko mu isoko, nta kibazo arashobora korora. Inkwavu ziri amoko menshi ariko ngaho iwacu hariho ayakunze kuboneka. Hariho izo twita indundi ngaho iwacu, hari izo twita za kijambere zirimo amazina uzosanga benshi bazitangwa na Fauve de Bourgogne, mwazibonye ngaha. Harimo izo bita ma Neozelande, nazo nyene zirahari ngaha. Inkwavu nazo ziri amoko menshi. Uru ni Fauve de Bourgogne muri bwa bwoko nariko ndavuga. Ni Fauve de Bourgogne. Urorero mu nkwavu uyu munsi abantu bakunze cyane ku isoko. Ni rumwe bavuga ruryosha akanyama. Ku kanyama jewe ndibaza ko arico kimwe, zose ziraryoshe, mugabo kuborozi baja korora uyu munsi ubu bwoko barabukunda cyane. Ego, iyi ni Fauve de Bourgogne. Runago ni hybride yari kuba California, ariko irafise ibimenyetso bito cyane bya California aha ku matwi, naha ibimenyetso bike cyane bya California, bisigura ko hagati y'urukwavu rwabyaye uru canke se isuguru hari harimo California.
rero iyo itagira ibimenyetso ku matwi bimeze uku yari kuba Neozelande. Itandukanye rero na bwa bwoko mpejeje kukwereka irya Fauve de Bourgogne, kuko benshi barayikunda n'ibyo kubera ko zirakura zikaba zinini, iyo zorowe neza zikagira n'ibiro byinshi, bigatuma ari abantu baca bazitaho cyane gusumba izi zindi. Nizi zirakura mugabo Fauve de Bourgogne zigira ibiro byinshi cyane. Ubundi bwoko izi rero zimwe zo ngaho iwacu twita indundi n'iziro zorowe neza zakurikiranywe neza zirabyibuha kandi ziba zinini, kandi ubushakashatsi nakoze nasanze zirarinda indwara cyane gusumba izi twita ntizigwaragurika cyane nk'izi tuvuga ko ari za kijambere. Yego urabona ku matwi ko bimeze, aya mabara yago niyo atuma ruja witwa indundi. Kenshi usanga indundi zifite amabara avanze nk'uko. Rero ku aya moko yazo atandukanye no ku isoko, ugiye ku isoko ntibagura kumwe. Nico gituma ni wiga ubwoko bw'ibitungwa ushaka korora nico uracisunga, kuko nk'uyu munsi ugiye kugura izo worora ku isoko nk'akarorero, ibyo maze iminsi ndiko ndabona mwa kino gihe cacu uyu munsi ngaho iwacu abantu barakunze cyane ubwoko bw'inkwavu bita Fauve de Bourgogne. Benshi barabukunze cyane, ugiye ku isoko kugura inkwavu worora canke handi ibindi ferume kugura inkwavu zo korora, usanga benshi bitaho cyane ubu bwoko bw'izi nkwavu. Ariko n'ayandi moko ni meza kuko ico dukeneye ni umwimbu. Ariko rero hariho ababyinjiramo ubworozi bw'inkwavu baraganiriye bakumva ko Fauve de Bourgogne ari bwo bwoko bwiza gusa, ntibiteho n'ubundi bwoko, ugaca usanga umwimbu yari yiteze kuri bwa bwoko siwo aronse. Nico gihe rero teza kumenya ati noroye inkwavu nk'akarorero, norora mu buryo umwimbu uzoza mu buryo bubiri. Ubwa mbere nzogurisha izo baja korora, ubugira kabiri nzogurisha izo baja gufungura. Rero izo baja gufungura ntizirinda ubwoko. Umuntu apfa kugura ubwoko ubwo ari bwo bwose, kuko adashaka zirondo. None rugeze ku isahani woca umenya ngo iyi ni Fauve de Bourgogne, ngo iyi ni Neozelande. Ego hama kandi kabazo nagomba mbaze, kumbe rero je nari isanzwe nzi yuko umuntu yoroye nk'urukwavu kumbe rero ufungura ivyatsi gusa, kumbe rero urumva hariho n'izindi fungurwa za. Yego cyane, ico ni cy'abantu benshi badakunze kwibaza naco nyene. Benshi bazi ko inkwavu zifungura zirya ivyatsi gusa. Sibyo. Twavuze akarorero k'izindi fungurwa tugaburira inkwavu. Ganire twazivuze na provande, twavuze ko ari bya bintu bagura ku isoko, ibinyene bagaburira ibitungwa bakabivanga, ariko navyo mwese gupfa kubivangitiranya. Hariho ibiro tugenda twisunga bivanye n'ico dukeneyemo, naco nyene cozoba ikindi kiganiro kumbure. Hariho ibiro tugenda twisunga kugira ngo tubivange neza, tubone kubishira mu mashini yabigenewe ibikore. Rero ugaburiye inkwavu gusa igihe kirekire umwimbu urawuronka, mugabo umwimbuza utevye kandi uza buke buke. Niyo mpamvu rero teza kuziha ubwatsi ukazicangira n'ibi bindi zisanzwe zifungura. Hanyuma ikintu kigira kane uteza kwibaza uhejeje gutunganya ikijanye n'ifungurwa, ucebaza ati mbega ibi bitungwa noroye ntibizogwara? Ico naco kakigiramo ubumenyi, ukabaza ugakurikirana, ukarondera inyigisho zigufasha ukuntu uzitaho bya bitungwa byawe
n'ivyagwara kugira ngo ubivure. Aha rero benshi baca bagwa mu makosa yo kwivurira ntibiteho guhamagara abaganga babijejwe babigenewe babyize kugira babafashe, nico kigaca gituma bahomba. Ubugira gatanu uca wibaza ati mbega ibi bitungwa mfise ntibizogwira, nimba bizogwira noko nzobigwiza gute, bigwira byagenze gute? Rero bicaye bivana n'ubworozi ufise. Nk'inkwavu umenya ukuntu zimishwa, ukamenya zimishwa zigeze ku mezi angahe, zimara igihe kingana kugira zivyare zimye, mbega ukamenya ati nigwavyara nzosubira kugwimisha heze iki niki, ukarondera ubumenyi kw'ico kintu kugira ngo ukinonosore neza. Ica gatandatu arico canyuma ni kudandaza, commercialisation. Mbega ko mpejeje gutunganya ibintu byose, noroye, nagaburiye, nazivuye, zagwiriye, nca ndazikoze iki? Abasigaye kudandaza. Aha rero uca wiga isoko y'ukuntu ushobora kudandaza wa mwimbu waronse w'ivyororwa vyawe ufise. Nimba ari impene, nimba ari inka, nimba ari inkwavu, nimba ari ingurube, rero mw'ico gihe ucuja mu byo kurondera isoko, uriga no kwisoko imbere yuko worora, ukamenya ati mwaka karere bakunda ubwoko buhe bw'ibi bitungwa. Nimba ari ingurube, nizaho ingurube bakunda mwaka karere ngomba kororeramo. Nimba ari inkwavu, nizaho inkwavu bakunda mwaka karere shaka kororeramo. Rero ivyo bintu bitandatu ubanje kubyiga ko neza, nuko twabivuze mu ncamake burya biragutse. Ubanje kuvyiga ko neza ukabitorera inyishu neza, ubworozi bwawe utegerezwa kunguka. Utegerezwa kunguka neza kandi ku rugero rwiza. Twisunze rero ivyo bintu mushoboye kudushikiriza bitandatu umuntu yokwibaza kugira ngo agire ubworozi bwunguka, umva n'ibintu vy'inkoramutima koko. None muri make turi ku nsozero y'iki kiganiro cacu, nakajamba kahe mushobora gutekerera abariko baratumviriza bipfuza kwinjira neza bakaba aborozi? Ico no batekerera nk'impanuro nuko benshi bokorora babanje kubironderamo ubumenyi, kurondera ubumenyi mbere yuko borora, ntibatwagwe n'inyungu nyinshi bumvise ishobora kuva mu bworozi, bakabyinjiramo babanje kurondera ubumenyi bukwiye, bakarondera amakuru akwiye kuri ubwo bworozi bahisemo korora. Mw'ico gihe bizoca bibafasha cane, kandi bagaca birinda no kubakisha ibintu bihambaye cane, bizimvye cane, kandi hari ibindi byari kubafasha biciriritse kandi bikomeye, bigaca bituma bunguka. Rero ico rero bocitaho, bagakurikirana ivyigwa by'uburimyi n'ubworozi, bakabaza ababishoboye. Urabona ko na leta yaduhaye abafundi b'indimo ku mitumba n'abandi babijejwe babyize, bagasaba impanuro, baca bikora neza cane. Rero gaca usanga ubworozi bwabo bugenze neza. Sabiyumva Jackson, turabashimiye cyane kukuba mwashoboye kwemera mukagiranira natwe kino kiyago kiryoshe cyane, kugira ngo muzosubira kutwitaho nitwabatera kamo. Ego murakoze cyane kabisa, nzobitaba. Kandi nanjye ndabashimiye cyane kuba mwatugendeye kugira ngo mushobore gushikaho dukorera, dusabikanye cyangwa se dusangire ubumenyi mu bijanye n'ubworozi. Bakunzi bacu mwariko muradukurikirana ku mbonesha kure yacu Zuka TV, ikiganiro kirangiriye ngaha. Jewe mwari kumwe nariko ndaremesha kino kiganiro, nitwa Niyonkuru Meshaki. Naho ubutaha mu kindi kiganiro kizokurikira, ariko kandi nabatumiye kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu, ndetse mukanagira na subscribe ku mbonesha kure yacu ariyo Zuka TV, kugira ngo mubandanye mwumvira ibiganiro byinshi cyane.